aha nagira mu ikintu gikomeye cyane. Mu Kirundi baca umugani bati akica urugo karuva imbere. Igihugu nicicwa n'abenegihugu bato bato, cicwa n'abagwanira ubutegetsi canke abagwanira inyungu babona bazokura muri ubwo butegetsi. Nagira rero sabe n'abasebera mu banyagihugu, niba ufise umunsi ikibazo c'igitoro, ni igihe cyo kuronga inzira y'inyishu. Niwaba ufise ikibazo c'isukari, ni igihe cyo kuronka inzira y'igihe kuronka inyishu. Reka ibiri mw'abenegihugu muri ngaha canke n'abandi bashobora kutwumva mu bundi buryo, je nagira ndabatume mubishire ku mutima, kandi umwe wese ahari azogerageze kubishikiriza. Ubutumwa bwa mbere, iyo hageze amatora mumenye yuko ari igihe mwebwe abenegihugu muba mugarutse ku ijambo ryanyu, muramuroza akaryo ko gufata ingingo. Mubwire rero abantu bose muzovugana muti ka kanya twari turindiriye ngaka kabonetse. Ejo sinzokumve ubugenda avuga ngo iyo menya, sinzovyumva. Icya kabiri, iyo rero hageze gutora haba hari ukuza kuraba ingene abahora batwara bafise barose ukwizegwa n'abenegihugu. Niwo mwanya muba mufise, niko karyo. Hari kugenda ugashira ijwi ryawe mu gasanduku, n'igihe gikomeye cyane muri politiki. Ubugira uti kurya Perezida Merkel, uvuga uti niba yakoze neza ndamwongera, niba yakoze nabi naho ndamubwira nditenyenya ubisa abandi. Ko mudakoma amashi yampaye ikarigana. Muravyumva? Ica gatatu, amatora iyageze ni igihe c'uko abarundi berekana ko bari ku murongo umwe mu bintu bikomeye mu gihugu, mu bintu byo gukomeza amahoro n'umutekano, mu bintu byo kurondera iterambere ry'abenegihugu y'igihugu, mu bintu byo kurondera inyishu ku bibazo uba ufise iminsi yose. Niba ufise umunsi ikibazo c'igitoro,
ni igihe cyo kuronga inzira y'inyishu. Niwaba ufise ikibazo cy'isukari, ni igihe cyo kuronka inzira y'inyishu yo kuronka inyishu. Reka ibiristo bidondagura, murabizi umwe wese arafise ibibazo abona. Nakanya rero muronse n'abandi bo babwira. Icakane, iyo hageze amatora, abarundi barindira yuko bahiganwa bubahana. Iyo hageze amatora, eka mbere no mu ntwaro, nta mwana n'ikinono, mwese murangana, mwese mufise uburenganzira bumwe, mwese mufise umuzigo umwe wo guhagararira igihugu cacu c'u Burundi. Ntihagire rero abaza usanga barakubagurwa canke agakurikiranwa ngo nuko ari umuganga uyu ucanga uyundi. Ivyo ntibigirwa. Aha nagira mu ikintu gikomeye cyane. Mu Kirundi baca umugani bati akica urugo karuva imbere. Igihugu nicicwa n'abenegihugu bato bato, cicwa n'abagwanira ubutegetsi canke abagwanira inyungu babona bazokura muri ubwo butegetsi. Nagira rero sabe n'abasabira mu bigo nyagihugu, ku nzego z'igihugu, baze barafatira ingingo ziboneka. Umuntu wese aca kubiri n'iyo nzira, umuntu wese uwo ari we wese ashaka gukubagura uwundi mwene Burundi, kandi twese turaba abamugabo umwe Uburundi. Ntidusubire kumva ngo naka yatotejwe ngo nuko ari umuganga uyu canke uriya. Twoba turiko turahemukira uwo twese twemera muri kino gihugu ko yagwaniye demokrasi mu Burundi, nyakwigendera Melchior Ndadaye. Icyanyuma kiza kwicara bari bamwemuza kuramukanya, ngo n'amafata ijambo si jewe ndiko ndavuga, umutima mwira ndeka bimbwirwe ko ndababwira ntabwo gateguye. Rero bene igihugu mwe muri ngaho uko mungana n'abandi bazotwumva, mumenye yuko uyu munsi w'itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu n'umunsi ukomeye, mugi ukomeye papa kundi basogokuru bagira umunsi w'18 ukwezi kw'icenda mu 1961. Ababirigi bagira ati turasoso kwitorera turamuzi, bagira ngo bazotoza PDC. Mugabo abene gihugu bifatira iyindi nzira, babona ko shikana ku ntayo yo kwikukira. Mwigire ko mwabigira ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu. Abangana nanje murabizi. Reba rero ngaha abatoye ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu
mu 1993 ni bande shira amaboko hejuru turabe uriho ego mugende mwigisha n'abandi mugende mwigisha n'abandi nakanya rero murose hanyuma ibizova mu matora bizoveyo bikurikiza umugenzo wo gusoma ibintu uko abarundi mwabivuze bizosomwe uko abarundi mwabivuze atari uko abanyapolitiki babishaka